n'umwuga wiwe. L'artiste et son œuvre. L'artiste et son œuvre. Mziki na mwanamziki. Mziki na mwanamziki. Kaze mwese muteramanye na televiziyo y'u Burundi muri kino ganiro cy'umuririmbyi n'umwuga wiwe. Iganiro nama ndabashikiriza aha muri studio za televiziyo y'u Burundi. Nkuko musanzwe mubimenyereye muri kino ganiro nama ntumira abacuraranzi abaririmbyi batandukanye baje gushikiriza ivyumviro kugene umuziki wo ngaha mu Burundi twabandanya turiko tuwuteza imbere. Rero muri abo baririmbyi batandukanye nama ntumira hariho abaririmbyi kunda kugaruka kenshi n'abaririmbyi baririmba indirimbo zo gutazira no kuninaza Imana, nabo barafise uruhara runini mu guteza imbere umuziki ndundi, umuziki wo ngaha mu Burundi. Nivyo ivyo rero tukaba tuza kubivugana n'umutumire wanje w'uno munsi akaba ari Niyorugira Gédéon. Mbanze namuhe ikaze muri kino ganiro no muri studio za televiziyo y'u Burundi. Murakoze cyane. Ego Gédéon, nkuko nariko ndabivuga mu ncamake mu ntangamarara kino ganiro muririmba indirimbo z'ukuni nazo gutazira Imana, kandi muri kino ganiro namantumira abaririmbyi baje kutuyagira kuvyerekeye ubwene umuziki w'u Burundi twabandanya turiko tuwuteza imbere. Rero mwebwe musanzwe muririmba indirimbo z'ukuni nazo gutazira Imana, mugabo abantu nibaza ko ari ubwa mbere babonye ngaha muri kino ganiro kuri televiziyo y'u Burundi. Sinzi uko mutubwira mu ncamake Gédéon, Niyorugira Gédéon ninde muri make? Ego murakoze cyane. Mbanje kuramutsa bariko baradukurikirana kuri no televiziyo yacu y'igihugu cyacu cy'u Burundi. Ndababwira ati amahoro y'Imana bane nabo. Izina nitwa Niyorugira Gédéon nkuko nari nabivuze. Hama nkabasanzwe mvuka mu ntara ya Kayanza, komine Rango, umutumba Gacokwe. Hama ihiyo oya mu Kayanza nasengera mu ishengero Fekabu Karehe narahasengeye. Fekabu yo mu Kibumbu mu ntara ya Muramvya, Kibumbu Cambuye narahasengeye hose baranzi. No na nirindi shengero hariho n'ahandi hantu banzi cyane mu bijanye mu nzira kw'ishuri, mu buryo bw'ishuri baranzi mu ntara ya Muramvya, komine Rutegama, ahantu bita Kukaniga, uteruje Gitega mu ishengero ryitwa Hozana. Aho naho baranzi cyane. Naho Bujumbura nyene baranzi, no mu Nyambuye uduga uja muri Rirare hose narizeyo baranzi cyane. Hariho n'abandi na Kamenge hose hamwe baranzi, naho mu gisagara cya Bujumbura baranzi. Mugabo benshi ntibari bwambone kubera sinkunda gutemeza afise utundi tuntu ndakora iruhande yo kuririmba. Urafise utundi tuntu ukora. Ego reka tumere nk'abinjira rero mu idonido ya kino kiganiro Gédéon. Hajya burya nivyo umuntu yinjiye mu gikorwa icyo cyo cyose afise intumbero ashaka kuzoshikako canke ikintu ashaka gushikako. Rero mwebwe sinzi mu kwinjira muri no mwuga wo kuririmba mwavuze yuko mwaraciye mu mihingo itandukanye ngaha mu Burundi, mu makomine atandukanye, mu province atandukanye. Rero sinzi ico mwashaka gushikako, mubona mwaramaze kugishikako canke muracari ko mubandanya kugira muvuge muti jewe ico rashaka gushikako nzenda gishikeko umunsi urizina. Yego murakoze. Je intango ndabona yuko imeze neza. Mugasi ndashika ku iherezo ryayo. Ndacabandanya kandi ndabona yuko bimeze neza mu bintu bijanye no kurihimbaza Imana no gutazira Imana. Ubwo rero ego nivyo urabona yuko bimeze neza, urabona yuko biriko bigenda bimera neza, biriko bigenda bitera imbere. Mugabo urafise ihangiro, urafise nk'ikintu waravuze ati jewe mu kwinjira mu mwuga wo kuririmba nivyo shaka nze nshike ku kintu kanaka. Rero ico kintu uravuga yuko utaragishikako, yuko ukibandanya uri kurakora. Mugabo naho uriko urakora ubona yuko indirimbo zawe uriko uraziririmba abantu bazakira gute, abantu barazikunda canke uriko uracuraranga izo ndirimbo zo gutangira no kuninaza Imana urabona yuko ubinezererwa?
ndabinezererwa cyane rwose kandi abantu barazikunda kuko ndabibona neza kuko aho nciye barambwira ati indirimbo zawe turazumva kandi ziraduhezagira nkaronka n'abantu benshi banyandikira bambwira ati indirimbo muririmba ziraduhezagira kandi naje zirampezagira cyane kuko zifise aho zavuye. Yego urumva nko mu majambo imbere ko dukurikirana iyo ndirimbo ikura ku cavu y'umuririmbyi turi kumwe aha muri studio muri kino kiganiro Niyorugira Gédéon. Ego iyo ndirimbo ikura ku cavu vugamwo ubuzima bwawe. Ivugamwo ubuzima bwanje ubuzima waciyemo. Kuko aho naciye hari noho n'ahandi n'ijambo mvuga ati najewe narabibonye ko ari Imana ikora ibikomeye mwiyo ndirimbo. Kuko narabibonye kweri kabisa. Ego reka dukurikirane iyo ndirimbo ikura ku cavu y'umuririmbyi Niyorugira Gédéon. Hama cyo tugaruka aha muri studio tubandanye turiko turavugana ku vyerekeye umuziki wo ngaha mu Burundi n'umuziki cyane cyane w'uno muririmbyi Gédéon. Yasezerani yabayizera nibagera mu bikomeye izobabe rigisubizo iravuga iti hamagara nanje nakwitaba mwereke ibikomeye n'ivyo tari bwamenye irashoboye iyo mana kenanira ikura kutabu iyo mana ikicarikana n'abakomeye irashoboye iyo mana irashoboye kenanira iyo mana igicarikana n'abakomeye Daniyeli yarabibonye kwari mani kuri bikomeye Eliya yarabibonye mani kuri bikomeye Lazaro yarabibonye kwari mani kuri bikomeye Moridekayi yarabibonye kwari mani kuri bikomeye Lazaro yarabibonye kwari mani kuri bikomeye narabibonye kwari mani kuri bikomeye Esteri yarabibonye kwari mani kuri bikomeye Aburahamu yarabibonye kwari mani kuri bikomeye Pawulo na Sila barabibonye kwari mani kuri bikomeye na Nowa yarabibonye kwari mani kuri bikomeye
bikomeye Eliya yarabibonye twari mani kora ibikomeye na twebwe barabibonye twari mani kora ibikomeye irashoboye niyo mana nta kintu kinanira ura ku cyabu iyo mana haleluya igicarika mana bakomeye iyo mani iyo mani iyo mani iyo mani iyo mani nta kintu kinanira ura ku cyabu iyo mana iyo mani iyo mani igicarika mana bakomeye Ego Gédéon warugerageje kutubwira ubuzima waciyemwo twabibonye no muri iyo ndirimbo waragerageje kuririmba ubwo buzima waciyemwo urumva ni Imana yagushoboje ko kuva mu Kayanza uraza uca imuramvya uramanuka gushika no Bujumbura ubuzima ntibwari bworoshe mugabo Imana yarashoboye kubyorosha iragucira inzira cyane gose. ego duse rero n'abagaruka tuvugane ku muziki wo nga mu Burundi gato abacuranzi benshi mpamagara muri kino kiganiro baravuga bati naho twe turirimba ntitubona iyo turiko turaja umuziki wo nga mu Burundi nta kintu na kimwe tubona uriko nta kamaro tubona dukura mu no muziki mwebwe nk'abacuranzi baririmba indirimbo za gospel indirimbo zo gutaza no kuntaza Imana sinzi mugereranije kuraba nk'abandi bacuranzi canke iz'indirimbo z'abacuranzi bo ngaha muri kano karere mubona yuko abacuranzi b'abarundi cyane cyane mwe muririmba nk'indirimbo zo gutazira no kuntaza Imana mubona hari nk'akarusho mubona mukura mu no mwuga wo kuririmba Mu bisanzwe akarusho mu gice kimwe kariho ikindi gice naho uri mu buzima bwo kubironderamo amafaranga nta mafaranga arimo igice mvuga ati karimwo kuko uri umuntu urimba indirimbo zo guhimbaza Imana kandi zo kuzivuga butumwa hariho abantu bahinduka bivanye n'izo ndirimbo bumvirije n'amajambo arimwo nabo bagahinduka bakagarukira Imana aho mvuga ko ari inyungu ikomeye cyane ufashe ukavuga ati mwibi bintu ndabigize urudandazwa nta mafaranga arimo kweri nari kubera iki mubandanya muri ko murabikora kandi mubona atakunguko mukuramo dufate nko gukora nk'ama clip izindirimbo nk'izi ndirimbo waje tuzana no munsi ni ibintu mengo bihora bifata bisaba uburyo mubona yuko mwe muguma mwikokora mugasorwa uburyo bwanyu mudashobora kugira kubwinjiza hama mukabandanya muri ko mubikora no kuvuga ariyo nk'ikintu mubona yuko muzushaka uzoshikako cyane nkakunguko mura muronka mudashaka uza muravuga nko ku ruhande rw'iwanje icyo gikorwa nakigize ivuga butumwa kandi n'ubwo buryo Imana irampezagira ndasanga nahezaguye ica mu nzira iyi igaca no mu yindi nkasanga ibintu byanje bimeze neza kandi kampa n'uburyo bwo gusohora izo ndirimbo kuko narabibonye ko ari Imana ikora ibikomeye ndavye nkaho naciye nkabona ubuzima naciyemo biransunikira gukorera Imana biciye mu ndirimbo kandi nkaca mbona n'abandi bantu bafashwa bijanye n'izo ndirimbo bakambwira ati izi ndirimbo ziratubaka ziratumirira neza kandi bimeze neza kandi bigana neza ca mbona yuko naje igikorwa ndiko nakora igikorwa ciza atari igikorwa co guheba. Ego none ni mubandanyije muri ko musohora nk'indirimbo dufate usohoye nk'urukurikirane nk'urutonde rw'indirimbo dufate nk'indirimbo nka 10, 12, 13 nk'indirimbo urukurikirane urashobora kuba ari nk'indirimbo 8, 9, 10 kuduga mugabo mubandanyije muri ko mukora muvuga muti jewe ndiko nkora ivuga butumwa indirimbo zanje abantu baba bariko barazikurikira baravuga yuko zibubaka baravuga yuko zibaremesha baravuga yuko zituma bamenya Imana by'ukuri none mubandanyije muri ko mukora uko atakunguko mukura mubona umuziki uzobandanya uri gutera imbere cyanke we nka wowe ku bwawe ubona wobandanya uri gukora uko
je kubera mba mfise uwo muhamagaro ata amafaranga nashize imbere mw'ubwo buryo nashize imbere y'uko ari igikorwa c'Imana aho nta kibazo Imana nayo izocimenya aho ibicisha kuko irashoboye inzira zayo ni nyinshi irafise uburyo ishobora kubicishamo kandi byose bikagenda neza. Yego none dufate nk'ubu nk'izi ndirimbo zawe izi ndirimbo umaze gusohora zine ikura ku cavu bose barakwemera unastahili baba hamwe na wait ushaka dufate nko kuzimenyekanisha ushaka yuko abantu bazimenya byoroshe ukoresha uburyo ubwahe mwico gihe ndashobora kuzishira kuri YouTube cyangwa nkazishira kuri Facebook cyangwa nkazirungikira abandi bantu mu magroupe cyangwa nkaziha n'abandi bantu mu WhatsApp kandi ikindi naco nkazizana no ku mateleviziyo mukazakira aho hose abantu bagenda bazibona neza cyane byoroshe. Ego none muri izo ndirimbo wagerageje gutusigurira ikura ku cavugene wayisohoye icatumye uyisohora twavyumvise no buzima bubi waciyemo mugabo hariho izindi bose barakwemera unastahili baba na wait dufate nka bose barakwemera nawe isohoye kubera naho nyene washatse gushikiriza ubuzima waciyemo canke ari ikindi cyumviro cyari nyuma mwiyo ndirimbo bose barakwemera nayikuye kukuntu nagiye mba mu mihana itandukanye imihana kuva mu Kayanza kuva mu Kayanza ino ibujumbura nagiye mba mu mihana itandukanye kandi iyo mihana kubera umuntu w'umukozi w'Imana cyangwa ukorera Imana aho uciye hose usanga abantu mugenda muhuza kandi usanga abantu atabindi bibazo bigenda bihaba ahantu haba neza usanga nyene ari ubundi buzima mu bisanzwe usanga bimeze neza niho mpamvu iyo ndirimbo bose barakwemera Imana ikwemeye bose barakwemera ati rondera kwemerwa n'Imana gusa umaze kwemerwa n'Imana byose bica bigenda neza n'abandi bantu bagenda bakubonye batibuza kwemera kubera babona isho ry'Imana. Ego reka dukurikirana indirimbo bose barakwemera y'umucuranzi yatugendeho no munsi muri kino kiganiro Gédéon hama iyo ndirimbo ni yahera turasubira ngaha muri studio tubandanye turiko turavugana kuvyerekeye umuziki wo ngaha mu Burundi muri rusangi na cyane umuziki wa Gédéon Niyorugira. Bose barakwemera rondera gukora ivy'Imana igomba Imana ikwemeye bose barakwemera. Dawidi yari umwana mutoya yari umwungere arangira intama kubera yashimwe n'Imana ava mu bwungere aba umwami. Dawidi yari umwana mutoya yari umwungere aragira intama kubera yashimwe n'Imana ava mu bwungere aba umwami. Rondera kwemerwa n'Imana yawe Imana ikwemeye bose barakwemera rondera gukora ivy'Imana igomba Imana ikwemeye bose barakwemera rondera kwemerwa n'Imana yawe Imana
bose bose barakwemera rondera gukora iby'Imana Imana igomba Imana Imana ikwemeye bose barakwemera ntihagire icyo gukivutu kuko uri kumwe n'Imana yawe ntihagire icyo gutera ubwoba kuko uwo wizeye ari umwami ashoboye ntihagire icyo gukivutu kuko uri kumwe n'Imana yawe ntihagire icyo gutera ubwoba kuko uwo wizeye ari umwami ashoboye rondera kwemerwa Imana yawe Imana ikwemeye bose barakwemera rondera gukora ibyo Imana igomba Imana ikwemeye bose barakwemera rondera rondera kwemerwa n'Imana Imana yawe Imana Imana ikwemeye bose bose barakwemera rondera gukora iby'Imana Imana igomba Imana Imana ikwemeye bose barakwemera ego Gédéon tubandanye turiko turavugana indirimbo zawe muri rusange ego sinzi none nk'abandi baririmbyi abandi bacuraranzi muraronka baririmba indirimbo zo gutazira no kuri ntazimana muraronka kanya ko guhura canke gukorana ibikorwa kukorana nk'indirimbo yego jewe hariho indirimbo bamwe narabikoze ko kandi baraje kumfasha kandi narabishimiye Imana baranyemereye kweri kabisa mwakoranye indirimbo yawe ikura ku cavu hari hawe nashizemo na bose barakwemera umuririmbyi umwikoze ko je nabonye barankundiye cyane kandi ndabashimiye cyane gose baramfashije Imana yo mwijuru bahezagire cyane ego nivyo uracari mu ntango uracari ko urubaka izina nibaze yuko uzobandanya utera imbere mugabo biramaze gushika bakagutumira nko mu mahiganwa canke mu biteramo bitandukanye vy'indirimbo canke vy'ivuga butumwa ndashobora kugenda mu mashengero mugabo ibintu by'amahiganwa je ntavyo ndajamo kweri ngo bagutumye wogendamo none nivyo wavuze yuko ari bacuraranzi mu maze gukorana indirimbo zitandukanye ejo canke hirya ejo none nk'ubu ushaka nko gusohora nk'urutonde canke izindi ndirimbo hari abo uvuga uti nka naka dukoranye nobona birashobora gutuma ibikorwa byanje canke novuga umwuga wanje utera imbere gusumba uko meze uno munsi yego bariho nk'abande koranye na Apollinaire cyangwa ukakorana na badudu bari bamaze gukora byinshi abo basanga ibintu bigenda neza n'aba Abeli basabasi bajya bose barabimenyereye yego hajya abantu baravuga yuko atakazi kabura intambamye nk'intambamye ukunda guhura nazo muri ko mukora indirimbo muri ko mugira nk'ama-audio muri nko muri studio cyangwa muri ko mufata amasanamu muri ko mugira nka montage ego sinzi mwe nk'intambamye ukunda guhura nazo narijya ariho muvuga muti ndacari mu ntango ndacari ko ndaba yuko izina ryanje no gyubaka indirimbo zanje zishobora kumenyekana nk'intambamye mukunda guhura nazo nizaye nk'abandi bacuraranje bari ko baraba kino giganiro no munsi bavuge bati
ziya ngorane ko zashikiye Gédéon reka natwe turabe imbere yuko twinjira mu no mwuga wo kuririmba turabe ko izo ntambamye tuhura nazo. Nk'intambamye je nabonye hari indirimbo ushobora gukora uyikoreye ukava n'ahantu uyikoreye ari nk'ubwa mbere ukaca usanga iyo ndirimbo ntiwashobora no kuyisohora kuyitanga ku mateleviziyo oya rero uburyo uba wabwononye kandi biba bivana n'ukuntu umuziki bawufashe canke bawuvugije babikoze muri studio. Iyo ni intambamyi ikomeye cyane ikindi naco usanga muhahuriye muri beshi muri studio wewe wateguye programme ati je nza gukora uno munsi nyene kandi ukaba mwayipanganye hari hawo usanga muhahuriye muri beshi usanga programme yiwawe iyindi wayihevye wagiye gukora mu gufasha ngo umunsi ntukoze umva izo ni intambamyi abaproducteur bo mu abaproducteur abanyanyuzi muri ko nibyo murashobora gupanga programme ugasanga programme irapfuye mugabo none nabandi bacuraranzi bo murakorana ubahamagaye ukababwira uti ngo dukorane barakwemerera batarinze kuvuga bati none ko ari Gédéon ko ari hagitangura tugiye gukorana kumengo bisaye kumengo tuba dusubiye inyuma izo ntambe zoze ni mukunda guhura nazo. Oya izo ntitwahuye kwere uwo nikora kwese yaramfasha. Ego mwaje mutuzaniye ibikorwa byanyu mugabo muri ivyo bikorwa hariho igikorwa muheruka gusohora ubuvuba sinzi citwa Wait Mango ni Wait kiri mu rurimi rw'icongereza kubera iki mwashimiye gusohora mu rurimi rw'icongereza? Iyo ndirimbo iri mu congereza kandi mu guheza irimo no mu kirundi mu bisanzwe turi muri Africa Community. Icongereza abantu benshi ubu barakizi n'igiswahili barakizi kandi n'ikirundi bukiko kiramamara. Nashatse kubanza gukora mwaho kantu k'icongereza ati wait your time is coming. Rero bisigura umwe wese arafise igihe ciwe rindira umwanya wawe urahari. Hariho ibintu byinshi abantu usanga urabana ati naka yahezagiwe ati none jeho kuki mugabo urindira igihe cyawe umwe wese afise igihe ciwe. Ego Wait iri mu rurimi rw'icongereza sinzi nk'indirimbo zawe birashika uriko urazandika kwiyumvira yuko abandi bashobora kuba bariko baraziraba wavuze ko udishira kuri YouTube ushira no kuri Facebook urumva iyo mihora yose ni imbuga ngurukana bumenyi zirabwa ku isi yose nk'indirimbo uriko urazandika urawiyumvira yuko zishobora kurenga imbibe z'u Burundi. Yego ndavyumvira ko zirenga imbiba z'Uburundi kweri kubera washobora kuba ufise n'abantu bari nko muri Amerika cyangwa bari mu bindi bihugu bakakubwira ati impa izo ndirimbo zawe nawe ukashuzibaha canke kubera YouTube nta limit ifise aho umuntu wese abari arayibona arashobora kuyibona ushize ko wari wese acayibona nje ndazi bose barazibona kweri. Ego reka dukurikirane akaririmbo Wait akaba ari akaririmbo umuririmbyi Gédéon yasohoye muri no misi nikaramparangira n'indwi nta n'ukwezi ngira ngo wagasohoye ryari ahubwo uko ari nk'ukwezi kwa kurikora kurahera ukwezi kwa kuriko kurahera. Reka rero tugakurikirane hama duse n'abaca barangiza kino kiganiro cy'uno munsi. Amasezerano y'Imana ku bantu bayo ntabwahinduka
amasezerano y'Imana ku bantu bayo ntabwahinduka, ku bantu bayo ntabwahinduka. Amasezerano y'Imana ku bantu bayo ntabwahinduka, ku bantu bayo ntabwahinduka. Amasezerano y'Imana ku bantu bayo ntabwahinduka, ku bantu bayo ntabwahinduka. Niba hari icyo Imana yakuvuze ko, komeza urindire wihanganye, n'isano umwanya bitarashika. niba hari icyo Imana yakuvuze ko, Komeza urindire wihanganye, n'isano umwanya bitarashika. niba hari icyo Imana yakuvuze ko, Komeza urindire wihanganye, n'isano umwanya bitarashika. niba hari icyo Imana yakuvuze ko, Komeza urindire wihanganye, n'isano umwanya bitarashika. yasezeranye izobishitsa, n'Imana itivuguruza. 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 Sumubibeshe, Imana itivuguruza. ibyifuzo byose Imana itivuguruza. irabishitsa. Imana itivuguruza. Imana ikwitaho, Imana itivuguruza. Imana ikurinda, Imana itivuguruza. iragukunda, Imana itivuguruza. ikwitayeho. Imana itivuguruza. Sumubibeshe, Imana itivuguruza. ibyifuzo byose Imana itivuguruza. irabishitsa. Imana itivuguruza. Imana ikwitaho, Imana itivuguruza. Imana ikurinda, Imana itivuguruza. iragukunda. Imana itivuguruza. imbere yuko duheraheza kino kiganiro cy'uno munsi, sinzi abakunzi bawe bitegeke, hariho ibindi bikorwa uriko urabategurira, hariho ibindi bintu uriko urakora bitegeye ko uzosohora vuba? ni byinshi cyane kuko igikorwa naragitanguye, kandi hariho n'abandi mu bisanzwe, hariho ababona igikorwa kandi bakagushyigikira. Nanje mu buryo bwo kuririmba nzokibandanya, kandi na vuba ndashobora gukora iyindi ndirimbo. Yego, imbere ko turangiza rero, sinzi nk'imigambi mufise ejo canke hirya ejo mubona mushaka kuzoshika kuki, canke ari nk'akandi kajambo ka nyuma mushobora gushikiriza, ndabahaye ijambo. Yego, imigambi hakuru ntaravuga imigambi, mbanje kubashimira kukuntu mutwitayeho abaririmbyi. Murakoze cyane. Yego, kubera indirimbo umuntu ayizanye ubu ntibimugora, murayakira neza, kandi umuntu asabye ikiganiro muramuha akazi. Ico rero nico gukenguruka cyane gose. Yego, ko ajya abacuraranzi bagiye baraterera ivyumviro bitandukanye, umuziki w'u Burundi tuzobanda turiko tuwuteza imbere, ko ivyo vyumviro benshi baba bariko bararaba kino kiganiro nk'abacuraranzi bamaze kumva nk'impanuro canke nk'ubuzima umucuraranzi yagiye aracamwo, nabo baravuga bati indirimbo ko yarinze itwara kuri televiziyo, barashobora kugushigikira. Ari nk'abariko barategura nk'ibiteramo canke bariko baravuga bati
reka ujya muririmbyi tumwegere turabe ko twomufata mugongo nawe ashobore kwandikisha izina yego ni muri iyo ntumbero yego nanjye imigambi rero ndashobora kuzokora concert muganzo yikora maze kushira ku izindi ndirimbo umaze gusohora izindi ndirimbo yego hama nkaba mpamagarira abantu baza baramfasha ababona bashobora gushigikira kino gikorwa cyo gusohora zino ndirimbo badufashe kuko ni igikorwa gisaba uburyo bwinshi cyane gisaba amafaranga menshi kuko indirimbo irinde ija habona video ibaciye ahantu henshi urabanza ugakora audio igahera ukaza gufata amasanamu ya video ibyo byose bitwara uburyo hari igihe wimvira n'impuzu zo kwambara uko zikotesha kugira ngo video ize isa neza mu migambi je mu ikazoza mbandanya sohora izindi kugira ngo ninabona nshitse kwihangiro ndiko ndagegereza shinkora clip bambe shinkora urukurikirana album ndayishira habona yose ego reka dukurikirane akaririmbo kanyuma kitwa unastahili baba kari mu rurimi rw'igiswahili nako nizere yuko abariko bakurikirana kino kiganiro kaza kubaryohera. Tunakusifu, oh Baba, oh waimbaji wa kuimbia Baba, 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 unastahili kuinuliwa Baba, 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 unastahili kuinuliwa Baba, 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 unastahili kuinuliwa Baba, Baba, unastahili kuinuliwa Baba, Baba, unastahili kuinuliwa. Tunakuabudu Baba, tunakuinua Mungu Baba, 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 unastahili kuinuliwa. Tunakuabudu Baba, tunakuinua Mungu Baba, 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 unastahili kuinuliwa. Tuko mbele zako Baba, tunakumbuka uliyoyatenda. Baba, unastahili kuinuliwa. Tuko mbele zako Baba, tunakumbuka uliyoyatenda. Baba, unastahili kuinuliwa. Baba, 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 unastahili kuinuliwa Baba, 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 unastahili kuinuliwa Baba, Baba, unastahili kuinuliwa.
tunakuinulia moyo yetu, wastahili sifa zote. Baba, unastahili kuinuliwa. Tunakuinulia moyo yetu, wastahili sifa zote. Baba, unastahili kuinuliwa. Baba, 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 unastahili kuinuliwa. Baba, 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 unastahili kuinuliwa. Unastahili kuinuliwa. Baba, 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 Baba. Ego rero Gédéon, reka ndabashimire cyane kuri kano kanya no kuvyiyumviro mushikirije muri kino iganiro. Nizere yuko ejo canke hirya ejo nimwasohora izindi ndirimbo muzozituzanira canke namba ikindi ciyumviro mubona yuko mutashikirije muri kino iganiro cyo no munsi kubera umwanya, nimwasubira kandi gusohora izindi ndirimbo canke urundi rukurikirane rw'indirimbo nimwarusohora canke ari nk'ikindi kintu mubona yuko mushaka gushikiriza, murahawe ikaze muri studio za televiziyo Burundi muri kino iganiro c'umuririmbyi cyariwe abaririmbyi. Yego cyane, murakoze cyane. Natwe turakengurutse ko numwatwakiriye, twongera tubwira n'abandi bantu bariko badukurikirana ukeneye indirimbo zanje ko ashobora kuja no kuri YouTube akandika Niyorugira Gédéon acazibona zose niho zibereye. Ashatse kaziteresharije canke akazirungikira n'abandi bantu kuko nivuga butumwa. Hama ikindi gihe twagize ikindi kintu dushobora gukora tuzobikora ko kandi turabona muzotwakira neza nkuko mutwakiriye neza. Ndabashimiye cyane gose. Nanjye ndashimiye cyane gose. Ego je nizere ko zosubira mu kindi ganiro natumiye abandi bacuraranzi canke ubundi muririmbyi aje kutuyagira, aje gutera ivyumviro kugira umuziki w'u Burundi tubandanye turiko tuwuteza imbere. Rero nizere yuko mubandanya muri ko murakurikira ibiganiro televiziyo y'u Burundi iriko irabashikiriza. Murakoze. Iki ni ikiganiro kibabwira umuririmbyi n'umwuga wiwe. Cette émission est une émission de l'artiste et son œuvre. Iki ni ikiganiro kibabwira umuririmbyi n'umwuga wiwe. Cette émission est une émission de l'artiste et son œuvre. Iki ni kipindi cha mazungumzo ya muziki na wanamuziki.